Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, politike, umutekano, akati akazi na muntu, imigenderanire n'andi makuru ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko. Ni musangwe kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu mu ndinganizo nshasha. Abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse namwe muri mu makungu ya kure mwese. N'ibintu bimaze kumenyerwa cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bati ni ingeso mbi y'abategetsi, ntindambi y'abatwara ibisata bitandukanye vya leta. Inyuma yaho ibintu vyose bisigaye ari umuzi wibuye ku bironka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ikibazo gikomeye cyane kiri mu bitoro, ifumbire, ibiciro biguma biduga ku vyankenerwa, abigisha n'abaganga baheriye hanze y'igihugu, ubushomeri, ikena ry'imiti, ikibazo ca passport muri PAFE, abanyuruzwa bakaburirwa irengero n'abandi bagorerwa mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, ariko abambasaderi ntibagire ico babafashije. Muri ano makuru tugira tugaruke cyane ko biriko biravugwa mu kigo PAFE kijejwe gutanga izi mpapuro z'inzira. Ni mu gihe kwigenekerezo ya gatandatu ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ubwo ari mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku cicaro gikuru ca PAFE, Maurice Mbonimpa, komiseri mukuru arongoye ikigo PAFE, ubwiwe yitangarije amajambo agira ati: abantu bose bamaze kurihira ibitabo vy'inzira passport mu ndwi zitatu gusa bazoba bahejeje kubironswa. Maurice Mbonimpa ico gihe akaba yarashikirije kiteba y'ibitabo vy'inzira riva ku bintu vyinshi. Aha akaba yarashikirije bimwe bituma biteba. Uti kuba imashine bari bafise iheruka gupfa maze bigasaba ko bayikora bava hanze, gutyo bikaba vyatumye hariho imisi batashoboye gusohora ivyo bitabo. Kuba basaba izo mpapuro bariyongereye cyane, aho ubu basigaye bakiranga barenga 1000 ku munsi mu gisagara ca Bujumbura gusa. Gukuba kandi hari amakosa yibonekeza mu madosiye y'abasaba izo mpapuro z'inzira, maze bigasaba ko zihagarikwa gushika bene zo baje gukosoza ayo makosa n'ibindi. Ico gihe Maurice Mbonimpa, imbere ko twinjira neza mu vy'idosiye, yamenyesheje kandi ko ikigarongoye kugira cyorohereze abasaba impapuro z'inzira bose ko bavuye mu mwaka w'ibihumbi 2020 ku bitabo vy'inzira 17,000 batuma ko hanze baja ku bitabo vy'inzira 150. Ikindi ngo bakoze nukureka gukora iminsi 5 gusa mu ndwi, ubu bakaba bakora iminsi 6 mu ndwi. Ico gihe kwigenekerezo ya gatandatu ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026 yarongera amenyesha kandi ko kugira borohereza bene igihugu bashize ibindi bigo mu ntara zitandukanye z'igihugu vyakira bipfuza ibitabo vy'inzira. Aha akaba yaramenyesheje ariko ko mu ntara nyinshi zo mu gihugu hagati ivyo bigo bidahurumbirwa kandi bikora bikanatanga ivyo bitabo vy'inzira mu gihe gito ugereranije n'ababa bazisabiye mu gisagara ca Bujumbura. Uyu komiseri mukuru w'ikigo PAFE, General Major Maurice Mbonimpa, niwe yivugiye amajambo. Ni mu gihe abanyagihugu benshi bavuga ayo bagoye kubera kuburagizwa cyane mu kurondera izi mpapuro z'inzira. Bamwe bati General Mbonimpa, nukuri nimba vyakunaniye gutwara PAFE tanga imihoho ubisa abandi babishoboye. Igihugu cyose abanyagihugu bararira, umuntu arishura amahera ya passport ariko yagenda kwishuza aho bigeze bakamubwira ko dosiye yiwe yazimiye. Tini mufume basi muze muravugisha ukuri ko dosiye itazimiye, ahubwo muvuge ko mwayihekenye. Ibi nibigaragazwa n'umubabaro ugaragazwa na bamwe mu bitura iki kigo PAFE kijejwe gutanga izi mpapuro z'inzira ngaha mu gihugu c'u Burundi, bagiriza service mbi zitangwa n'abahakorera ndetse n'igituriye cimonogoje muri iki gisata cyo gutanga impapuro z'inzira. Ni ikibazo cashikiriye umukuru w'igihugu nyene cyubaro Varisito Ndayishimiye. Nkuko yabivuze ku gitoro ni nako yabivuze ku mpapuro z'inzira. Uti ngiye kuvyikorera. Uti gisata c'igitabo c'inzira naco ahejeje kucifatira mu minwe. Ivyo yabitangaje navyo muri uyu mwaka Varisito Ndayishimiye.
icyo gihe Ndayishimiye yavuze ko niba abakorera mu kigo pafe baka ibiturire ntabagiye kurungika abantu mu ibanga bakagenda binyegeje bafise amahera, maze niba baka icyo giturire ngaca afata abagomba kwakira icyo giturire. Ni ibintu vyatwengeje abantu cyane. Vice Ndayishimiye avuga ko n'igisata c'ibitabo vy'inzira acifatiye mu minwe, si rimwe si kabiri yivugira ko yifatiye ibintu mu minwe ariko bikama biyangara kurusha. Akarorero ni gisata c'igitoro. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo Alain Guillaume Bunyoni yaragiye gukurwa mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere, Vice Ndayishimiye yamwagirije ko vyose we n'ibihangange biri ku ruhande rwe, no kuvuga Bunyoni aribo bihagiye amatungo yose y'igihugu ndetse bakangiza vyinshi mu gihugu, akaba aribo batuma ibintu vyinshi bitaboneka. Mu vyo yavuze igitoro, avuga ifumbire, avuga n'ibindi bitandukanye ndetse n'amahera mva makungu, gushika naho bwiwe yifatira ingingo yo guhindura amafaranga yose ibipapuro, ico benshi babona nk'umugambi utaragize na kimwe uterera mu iterambere ry'igihugu, ariko ahubwo vyabaye gusubiza inyuma ubutunzi bw'abenegihugu bari bifitiye amahera mu mihana yabo. Vice Ndayishimiye yabikoze ariko arahangana n'ibihangange bamuka mu mugambwe umwe. Aha rero n'igisata c'igitabo c'inzira akikivuga ko avyifatiye mu minwe, ibintu vyaciye biyangara kurushiriza. Bamwe bati pasiporo y'u Burundi ubundi wategerezwa kwishura ibihumbi 300 vy'amafaranga y'u Burundi, ariko ubu kugira uyironke ubanza gutanga igiturire kirenze umuliyoni. Igitangaje rero ni ingene agatabo ka pasiporo gatwara amezi 6 mu gukorwa ukamengo ntigakorerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari inkuru turiko turabategurira ivuga cyane kuri bimwe mu bisata Vice Ndayishimiye yatse bamwe mu bategetsi bari kumwe mu butegetsi, yoba abarimwo kuri ubu ndetse nabo yabuvanyemwo yabogoje mu mabanga mu nzego zitandukanye bari bafise ivyo bisata kandi bikora neza. Nkuko vyagiye kugaragara rero, abenegihugu benshi bitura iki kigo pafe kijejwe gutanga ibitabo vy'inzira ngaha mu gihugu c'u Burundi, bose baridoga ko Maurice Mbonimpa umukuru wa pafe ndetse n'abandi bakomiseri batandukanye muri ico kigo aribo bama mu ngeso yo kwaka ibiturire abenegihugu. Bamwe bati utanze amahera bakwatse mu nyuma y'imisi 3 gusa uraza ukaronka pasiporo, ariko utagize icyo utanga uragenda buri mwanya bakakubwira ko pasiporo yawe itaraboneka ndetse na dosiye yawe itarashikirwa. Benshi bati rero ibi biba koko abategetsi batandukanye ntibabibona. Ni mugihe no muri iyi minsi hari abizuba ririko rirakubitira kuri pafe, ariko iyo noti ikagoma iribwa. Harimwo n'abatanze igiturire ariko kidashitsa ayo abo bakomiseri babipfuza muri ico kigo. Kugira ngo uronke pasiporo vyihuta, ubundi akenshi ngutanga igiturire c'imiliyoni 2.5. Niyo makuru twakuye mu begereye mu bagiye kubirondera. Mu gihe kandi ngutanze igiturire c'umuliyoni, dosiye yawe irateba gose, ndetse hakaba naho bakubwiye ko ugomba kwishura andi mahera gutanga ikindi giturire murantunge kugira ngo ubashe kuronswa pasiporo yawe. None abanyagihugu bakibaza bati none umukuru w'igihugu habuze iki ngo ko yabagabishije ndetse akagabisha benshi bagaca binyegeza, ahubwo wenyene ngo aravye imyidogo ihari yaca afata ingingo yihuta. Ni mu gihe mu bisata bitandukanye hagiye harakurwa abategetsi batandukanye bakora muri ivyo bisata, harimwo abashikiranganje batandukanye ndetse n'abandi bagiye barirukanwa mu mabanga bahora bajejwe, ariko Vice Ndayishimiye benshi bakibaza igituma aba muri pafe bobo badakorwa ko. Bamwe bati ese koko vyoshoboka ko aba muri pafe ico giturire baka bagisangira n'abategetsi bo mu nzego nkuru z'igihugu? Ico ni ikibazo coroshe kuronkera inyishu, kuko ivyo birashoboka rwose, kuko ntiwovuga ingene kuva mwaka w'ibihumbi 2022 gutanga impapuro z'inzira ngaha mu gihugu c'u Burundi vyabaye ibintu bikomeye cyane. Kuyironka bigasaba kubanza kugurisha bimwe mu vyo warutunze kugira ngo ubashe gutanga iki giturire. Abandi bakibaza bati ese umushikiranganje wa mbere nawe ajejwe iki muri leta? Mu gihe akwije umwaka Nestor Nahonuye muri aya mezi, kuko leta nshasha yashizweho muri myandagaro umwaka weze w'ibihumbi 2025. Muri iki gihe cyose giheze nta kibazo na kimwe gihambaye cy'igihugu turumva yerekana ko ari karakora ko canke ngo yerekane ko koko arongoye leta.
ibibazo vy'abarundi umengo ntavyo azi canke nta n'ivyo yumva iwe nta gacerere. Aho tukagaruka ku gitoro, ifumbire, ibiciro biguma biduga ku vyankenerwa, abigisha n'abaganga bahereye hanze y'igihugu, ubushomeri, ikena ry'imiti, ikibazo ca passport muri pafe nkuko duhejeje kubigaruka ko abanyuzwa bakabugwa irengero, abarundi bagorerwa muri Tanzania canke Zambia, impunzi z'abarundi, ikena ry'imiti, umukuru wa leta ngo ntiyumva ntabona, nivyo benshi bibaza. Bandi bati kuba umushikiranganje wa mbere wa Evariste Ndayishimiye bisanzwe ari ibintu bitoroshe. Ubwa mbere Evariste Ndayishimiye ashika ku butegetsi hari General Arenguiyome Bunyoni. Uyu rwose we yaboneka kenshi hamwe wome ngo niwe mukuru w'igihugu. President Ndayishimiye yaciye amukura amwageza ko ari we yatumye igitoro kibura, ifumbire ibura, amanota kena, isukari ibura ngo kugira ngo abanyagihugu bashavure bagumuke bamutembagaze ku butegetsi. Vyarangiye Bunyoni afashwe yagerezwa kugerageza gutembagaza no kwica President Ndayishimiye kugeza aho yoba yaragerageje no kwiba umupfumu wa Evariste Ndayishimiye. Arenguiyome Bunyoni nuko ararekuwe. Mwirekugwa rya Arenguiyome Bunyoni mu myaka yose yamaze avundiye mw'iboro ndetse na dosiye y'ibiriko irakurikiranwa mu rwego rw'ubucamanza, vyagaragaye ko ivyo bagirije Bunyoni vyabaye nk'ivyo Nkurunziza yagirije Hussein Rajab, kuko vyose ahubwo vyaciye bitera biba ku murindi ukabije. Noneho igitoro kirabura, avuze ko acifatiye mu minwe, abagihaye ishiramwe benshi bavuga ko ryegukira umutambukanyi wiwe Prestige ishimye ko irababwa. Bazana andi mashirahamwe avuga ko agiye kuza araraba ivy'igitoro. Ivyo navyo amafaranga kamakurwa muri banki nkuru y'igihugu BRB akama aherera mu nda zabo bategetsi. Hakurikiyeho Lieutenant General Gervais Ndirakobuca. Yaje yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu akerebutse. Abaye umushikiranganje wa mbere nawe ngo yategetswe kunuma no kugabanya ingendo mu ntara. Naho abarundi batangura kwibaza ivyarimwo. Umubabaro wiwe yarawerekaniye mu nama nshingamateka ati ntimusubire kumbaza sinje ndabiraba, hariho uwavyifatiye mu ntoke. Mu nyuma yavuze kaci aho abanyagihugu batonze imirongo adashobora kubaraba kubera umubabaro. Gervais Ndirakobuca yatwaye leta babaye, abohewe amaboko imugongo, yarashatse gutanga imihora aratega ubwoba ko nawe cafatwa nka Bunyoni. Bunyoni na Ndirakobuca ngo bose ubundi barahuye n'ikibazo gikomeye cyane Angelina Ndayishimiye. Umukenyezi ngadatinya gutanga amategeko ku bashikiranganje canke akigarura ibisata vya leta. Bunyoni na Ndirakobuca bakidoga ko ico babaga baraye bavuganye n'umukuru w'igihugu bavyuka basanga umutambukanyi wiwe yaraye akimuhinduje. Niho rero haza Nestor Ntahontuye. Nestor Ntahontuye we yaje abanje kuduza amafaranga umuryango w'umukuru w'igihugu ufungura, anaduza bidasanzwe amafaranga akoreshwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo akaba yarabikoze mu mwaka uheze, kuko yaje muri aya mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere, yari umushikiranganje w'ikigega ca leta. Nukuvuga ko we ngo yaje ari munyihere, namwe mwikorera ivyo mugomba sinzobakoma. Umwaka uraheze umukuru wa leta atazwi ivyo arimwo. Ni mu gihe umukuru w'igihugu we yama ashikiriza amajambo atandukanye hirya no hino mu gihugu avuga ku bibazo vyinshi. Mbere yaranashitse naho avuga ko hari abo bakorana bajya ivyo biturire, ngo ariko ko ivyo bahigira vyose nubundi bazabandanya gukorana, ngo we akazama abacunze. Benshi rero bakavuga ko kuba vyinshi mu vyankenerwa mu gihugu bibura, vyose bigirwamwo uruhara n'indongozi nkuru zikomeye mu gihugu, kuko atakuntu umuntu yofata igisata akakigira rwiwe, hama abakeneye serivisi zitangwa n'ico gisata bose bakazibura bihereye kuri uwo muntu umwe gusa. Benshi bakavuga ko ivyo abategetsi bamabwira bene gihugu batabibakorera, ahubwo bo baba ariko bigura impuhwe za bene gihugu canke se ikigongwe cabo. Gira ico ushikirije muri commentaire cyane kubirabana n'iki kigo pafe. Hari indi nkuru nayo tugira tubagezeko. Hari inkuru ya mbere twabagajeje ko kuri no munsi nako murantunge, ni inkuru igira kabiri yagaruka cyane kubivugwa ku bwicenye bwa Ntega Marangara. Hari Deo Hakizimana rongo ishiramwe Siridi ayagize ivyo ashikiriza. Narafunzwe kubera kwanka gukora inkuru yavuga ko umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni yagendeye umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza. Iki gihe akaba ari kasigura amateka yaranze umunsi w'igenekerezo wa 14 Myandagaro, amenyesha ko itariki yabaye mbi ku Burundi muri rusange.
akamenyesha ko igenekerezo wa 14 Myandagara ariho ubwicanyi bwabaye muri Ntega n'Amarangara bwatangura. Aha Deo Hakizimana adaciye mu mbavu akamenyesha ko ibyabaye muri Ntega Amarangara byari byateguwe, aho yagize ati kiretse kwizimagiza abarundi bose bari baciye ubwenge barabonye ko umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 kuva mu kwezi kwa mbere ari imyiteguro. Aha akavuga ko ivyo benshi batazi zijya komine zari zateguye kugira zizokoreshwe kugira bakure ku butegetsi umukuru w'igihugu yatwara igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ivyahavuye bikunda. Deo Hakizimana akavuga kandi ko intambara iri kibera muri Kongo ifitanye isano n'ivyabaye muri Ntega n'Amarangara. Deo Hakizimana akamenyesha kandi ko mu gihe umukuru w'igihugu ca Uganda yari yaje gushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean Baptiste Bagaza kuba yaramufashije gushika ku butegetsi mu gihugu ca Uganda, Deo Hakizimana akamenyesha ko yapfunzwe kubera kwanka gukora inkuru yavuga ko Museveni yashitse ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aha Deo Hakizimana ntatabona ngo kuba yarapfunzwe ngo yanse gukora inkuru mu gihe yari yatanze ikete ryo gutanga imihoho mu mwuga wo kumenyesha amakuru kubera bari bamukuye aho yakorera Igitega bamuzana Bururi ku karenganyo ngo amanyama amuherane. Aha akamenyesha ko yaciye apfungwa ikiringo c'amezi 8 yose. Mwomenya ko Deo Hakizimana ari mu bandika ikete ryuguriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho bavuga ku bwicanyi bwari ko buba mu gihugu cyose, ivyatumye navyo apfungwa. Ibiri mwikete banditse cyo kimwe n'abandi barundi b'incabwenge bashika kuri 27 bizoba biri mu nkuru yacu ikurikira aya makuru. Ibibazo rero biri mu bene gihugu ni byinshi cyane, ariko kandi abene gihugu barabandanya gutakamba batakambira ubutegetsi ubwabo bitoreye mu matora bavuga ko bagomba gukora byinshi kugira ngo rwose abene gihugu babizigire ubundi bazobandanye kubahunda amajwi mu matora yo mu mwaka uza. Mu yandi makuru inomero itariha 502 hamwe n'imboga hwaniro tugwanya amafatiye ku gitsina na shigikira nizo zizokoreshwa abashikiwe n'ihohoterwa. Ivyo vyashikirijwe na Rosalia Nahishaki umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganje bw'ubutungane agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira igihe hasoze gucesa umugambi wo gushigikira ishibwaho ry'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana bugufi ibijanye n'amabi afatiye ku gitsina. Hakaba hari ku munsi w'igenekerezo ya 14 Myandagara uyu mwaka w'2026. Uwo mugambi watanguye ku igenekerezo ya 30 Munyonyo umwaka w'2024 ugashirwa mu ngiro na Onifame ku mfashanyo y'umuryango umwe bwa Buraya bafadikanije n'ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira. Rosalia Nahishaki akamenyesha ko hashyizweho uburyo bushobora gufasha abashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina gutabara no kumenyesha ibyabaye. Muri ubwo buryo harimwo inomero itariha 502 aho wari we wese ashobora guhamagara agasaba ubutabazi maze inzego zibijejwe zigakurikirana ikibazo. Hari kandi imbuga hwaniro zibiri arizo tugwanya amafatiye ku gitsina na shigikira zifise abazihagarikiye ku rwego rw'intara zitanu ku buryo ushaka gushikiriza ivyamushikiye canke kuzifashisha ashobora kubimenyesha kugira ikibazo ciwe gishikirizwe ababijejwe. Kristera arerekana uko ibiharuro vyifashe yisunza amakuru yo mu biharuro fatiro vy'umwaka w'2025. Yavuze ko umwaka w'2020 hibonekeje abahohotewe bangana n'ibihumbi 4,285. Mu mwaka w'2021 haboneka ibihumbi 17,369. Mu mwaka w'2022 ibihumbi 13,634. Muri ayo mabi yose ngibice 70% vyakozwe hagati y'abubakanye. Intahe zashinzwe zarerekanye ko hari ingo zasubiye kubana neza inyuma y'igihe zari zimaze mu mishamirano, abandi bararonka ubufasha mu mategeko maze basubizwa ivyari vyaranyazwe inyuma yo gukurikirana izo nyigisho. Ishure ryisumbuye rya Kirundo ryararonkejwe ibikoresho mfasha nyigisho. Ivyo bikoresho vyahawe ishure ryisumbuye rya Kirundo Lycée Kirundo kwigenekerezo 14 Myandagaro bigizwe n'imashini nyabwonko ordinateri 30 hamwe n'imeza 16. Hambavu y'ivyo bikoresho vy'ubuhinga bwa none ryararonse n'intebe canke se chaise 32. Umuyobozi w'iryo shure Siriake Nkerabahizi arashimiye ngabire yatanzwe n'ikigo c'ingoma y'Ububirigi Enabel kijejwe gufashanya biciye mu mugambi Indero Kazoza.
yabandanije amenyesha ko ivyo bikoresho bizofasha abanyeshuri cyane cyane abiga igisata c'ubuhinga mate physique gukurikirana neza icigwa c'ubuhinga informatique kuko gisanzwe kiri mu vyigwa bikuru bikorwa no mu kibazo giha uburenganzira abajije amashuri y'inyuma y'ishure shingiro kwiga kaminuza. Ivyo bikoresho kandi bikaba bizofasha ayandi mashuri ahurikiye mu mugwi wa Kirundo Réseau Scolaire Lycée Kirundo. Uyu muyobozi akamenyesha kandi ko ico kigo hari ibindi bikoresho cemeye gutanga kugira ngo ubumenyi bw'abanyeshure bubandanye kwiyongera. Ngaborera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tushikirwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nandi makuru menshi n'ibiganiro turiko turategura tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere vyose ntimuze gucikanwa yoba ibigaruka kubivugwa cyane mu gisata ca politike ndetse no ku bategetsi batandukanye mu nzego zitandukanye z'igihugu yoba umutekano politike ndetse n'umugambwe. Imana ibahezagire amakuru yacu n'ibiganiro vyo birabandanya.